Hi bakunzi ba Rock Media, turabaramukije ubwira kandi turabaha ikaze mwebwe mukunda ibiganiro bitandukanye tubashikiriza ibiganiro cyane cyane by'inkino. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu ni mu biganiro mumenye, nibaza ko tuje kwashikiriza ibiganiro bitandukanye n'ibindi biganiro twaba tubashikiriza muri mumenye, aho tuvugisha abantu bakatubwira kariyeri yabo, ubuto bwabo ingene bwagenze, ingene bagiye barakina mu mikino itandukanye. Hari abantu benshi nibaza ko uno munsi basigaye bibaza ko dukoresha no muri basket gusa. Ntabwo dukoresha no muri basket gusa, dukoresha no mu mikino yose, football, basket, handball, volley. Abantu bose ntimuzogume mwiteze ko azoguma ari basket gusa imisi yose. Uno munsi kandi tuje kwashikiriza ibiganiro bitandukanye n'ibindi biganiro. Nibaza ko muri benshi cyane muri biganiro mumenye muharamubona ko ibiganiro twandika ibibazo, tuba twakoranye n'umutumire, ariko muri montage tukandika ibibazo kugira ngo umutumire yishure ibibazo byanditse. Uno munsi suko biza kugenda, kandi ibiganiro byose twara dukora twara dushikira umuntu tukamuvugisha turi kumwe. Mu biganiro cy'uno munsi ni ikiganiro twakoze novuga ngo ari ku bunyungurukana bumenyi kuri Zoom meeting. Tuzoba turi kumwe ni muri basketball nyene, turi muri basket, tuzoba turi kumwe n'uwitwa Augustin Kararuza. Abantu benshi bazi muri basketball Burundi nk'indongozi ya FEBABU kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2021. Ni ikiganiro twashoboye gukorana ku bunyungurukana bumenyi kuko asanzwe atari hano mu gihugu c'u Burundi. Aza tuganira ibitari bike kugene ko abandi ubuto bwe bwagenze gute, karere y'umukinyi ari umukinyi byagenze gute, karere yiwe ari indongozi ya FEBABU byagenze gute, inyuma yo kuva muri FEBABU byagenze gute. Nivyo novuga ngo aza kutuganirira kuri uno munsi. Ikindi naco tukabwira kikari, nibaza ko muraza ko twihanganira ibyuma ntibisezerana. Hari ibice bimwe muzo gusanga ikiganiro amasanamu adasa neza abivanye na connection bitaba imeze neza. Murazi ko hano iwacu igihe bigorana rimwe rimwe ibijanye na connection, hagize aho connection imeze neza, ama image ugasanga ntaza kuboneka neza, ariko naza ko ijwi muza kumva ibyo avuga byose. Nuko ikaze mu bana natwe mu biganiro cyo kuri no munsi. Ubona ko ni ibiganiro bitandukanye n'ibindi, nico gituma na kare nimwe baramubona nza hano ku introduce canke kubabwira umuntu tugiye gukoresha canke imeze gute, ariko no munsi mubone ko ni ibiganiro bitandukanye n'ibindi. Naza ko tugiye kuza turakora ibiganiro nk'ibi. Hari abatumire mu dusaba ati muzokoreshe naka, ugasanga ntari hano mu Burundi, ariko nibaza ko tugiye kuza turagwiza ivyo twongereze n'ubuhinga cyane cyane ibijyana na connection, abandi bajejwe ibijyana na connection batwumve. Nibaza ko bizoza biragenda neza, muzo mabona ibintu bitandukanye. Nuko kaze mu bana natwe ibiganiro cyo kuri no munsi, kaze mwumve Augustin Kararuza. Je nitwa Augustin Kararuza, abanavukiye mu Jenda, komine Rwibaga yo mu munsi, province ya Ruvuguru. Navutse mu 1996, umva n'umwaka yakwije imyaka 60 y'amavuko. Abantu batse umupfasi n'abana bane, umwaka kandi ndakize imyaka 30 yubatse. Nuko birakwiye Augustin Kararuza abantu benshi bamuzi muri monde ya basketball, haba mu Burundi no mu bindi bice bitandukanye. Uno munsi mu biganiro mumenye naje gutidondora tuje muri buto bwa nyafuro n'abavukiye mu myaka mwavutsemo ko mwakurize muri basket. Muri myaka basket yari yagiye uko mu bisanzwe nk'umuje ni gwaruka ico gihe basketball twayibona tubize muri secondaire. Jewe amuja amashuri mato nagize amahirwe nja kwiga kuri college de Saint-Esprit kera ubu muri campus Kiriri. Naho rero barakunda basket cyane, bose bari bishe basket, hari amateka menshi. Niho rero natangiye gukora ku mupira wa basket ico gihe umwana kiri muto, hanyuma ndatera imbere ndamenya uke gushika ico gihe. Rero twaje kuraba umupira wa basket tuvuye hariya kuri Saint-Esprit kuri district. Amakipe yari ahari ico gihe hariho Dauphin, Dinamo, Foudre, Kiriri,
Muzinga na Speed na Teachers izo ekipe zari zari gushika kuri 83 ayo niyo ma ekipe yarahari tuma bari amakipe ameze neza cyane rwose bakinira byoshe naho hanyuma rero ntandagira hereje cycle inférieure njya kwiga kuri ETSKB tugendere nina deseri ngo gasubira gukina basket kubera batubwira ngo tsindoro yagoye champura rero umwaka imwe rinda kwitese yitwa Romeo alias Master ambonye turahumba twaje gukina basket shaka tanda bikunda hanyuma cyamara muri Dinamo tugiye muri Dinamo rero kuvuga ko 23 baca batubwira ati no aba jeune batari bafise amakuru bakinamo tuzaza gukina muri equipe nshasha ya Ministeri ya Education Nationale cyo bitandira arakura muri division B umva cyatubwira tukina muri division B tukaba twakina hariho nze muri equipe gakura hariho Kennedy hariho Tudo kwanze mu masaba maze twarakinye neza cyane ekipe yacandara nakura rero yabaye champion zo kwiyo twari division B ejo amashuri muri 86 nagira ahubwo nibutse tugiye kuri test encore twaratwaye igikombe cya championnat parce que pour la première fois dans l'histoire de l'ETSKB Mastio na de coach twari muri finale na equipe y'Uburundi ikomeye cyane disability hanyuma batika tutsa system twita Dallas twabona niyo twaciye twakirana n'umuhisi Masonzo Johnson Karindera Augustin Chewe Kwize Todo na Kimani Trizero abo ni twari tugize equipe de base hanyuma duhejeje rero amashuri ukakora se niho nasura muri Dinamo umwaka umwe 86 icyo gihe Dinamo nakonjwa na Wilson Yaboya acagira kugera muri Dinamo tugatora abakinnyi cyane rwose acagira equipe zibiri Dinamo ibaye na Dinamo Uraga Wilson Yaboya yanga ati okay wowe toramwo abakinnyi bifuza atora abajeni kandi ati basigaye cyaje muri Dinamo Uraga rero muri abajeni bacaje muri Dinamo Uraga twari kumwe n'umuhisi Sharisa yitwa Jacques yitwa Joe yari yitwa Sijinso bagiye habaye cyo gihe katanyazisi hari n'utwace tukirana reka tukoze bacabanagira niyo kipe ya Dinamo Uraga harimo abantu twita batama bari batoya sorry ababiri mwari hanganye na Bastio ashbawe Minister of Alias Paco Bakizosi Aziduna Alolo abandi n'abandi cyanagira bati Michel Miss Beltrade muri Sabisinda hanyuma tuyagiye tugeze muri match with district nakina yari match ikomeye cyane yose twagera hano match iri mu birega Dinamo Impaye na Dinamo Uraga twaranga maze nk'amasebo make bacangira naho rero yaje n'amamo cyangwa ya attention zatama donc equipe yacu ya Dinamo Uraga tugacara saa tano aho nikazaye tubishoboye rero akarere gake je antakeje neranganje bakoresha sinayumva acegera mizaje Dinamo mwa ashbuka ndasima ko interception ni contre attaque ya deux match twari kumwe n'icyo ko defense arabe aje ko gutanga tubana clip cyangwa share muri Dinamo imwa bazimutse acha mo pass contre attaque bambe cyangwa ibitsinda
twarinjiza agafoto cyabirarase baciye kumwumva rero ko no yasohoka ko byagenze ko tubyuke aho ko zona cyumviro katse kugacira hamwe katomonte no twa maso ayini chegado nada nizo buki masira chaswa lambone umukera ni telefone ubera ari mu daho kira chanke matsema kushobora rero fasone kana muri umurero ngo abo twakirana ariko ejide telefone y'igijorije Claude Asahani Chuma Louise Vincent Fure Shariza na Edison wone unibuka nje urabona biri kuraheza urabona ko akatawufise ingufu nyinshi cyangwa hari abajene bakoresha cyangwa hagakariro je nakunda kwambara nimero witsi iyo nimero rero nayo yambaye kuri iki masiteni yo nimero yiwe yambara ko sitemo ni do nengade ambara nimero witsi hanyuma ngeze guheza bidinamo haje abandi bajene to atituvuga rero kwagarika cyenda musebera ya nimero witsi to nani ofise bacakabanda kandi yanje yahagaze ko hanyuma masitero rero yatwigisha amasisiteme menshi bavuye tarasi muri 86 muri dinamo hari abantu dufite relative makwa ubu harimo abantu cyo twigisha system ya zone press uba mugufi uba muremure bateze ikintu sur post ubwo koni kazagenze bakagenda yanje basketball ubwo ashike cyane kuri film pace cyane muri basketball dusubiye inyuma gatoya ugishika muri equipe muri Dinamo hari ayandi ma equipe cyo yari menshi cyane yari make just like muri Dinamo pe lakini muri Dinamo muri division A mugabo Dinamo yishana equipe abiri ego ni inyuma muri ya equipe ya ministeri ya kura ndagakura ego hanyuma muri equipe ni batari musi cyane ndibuka hariho muze sinibuka ko yitwa Berex yacivamo Olympique zari zihari icyo gihe rero twe twakinya no kuri stade PFF haro atande basketball muri division B zari twakina na uwitwa Atako Buranje ba MD Kabeke nibo nibuka bari de equipe antware nkazine zitanu umaze gushika kuri uvuye mu igendo kaza kuri lycée de Saint-Esprit umaze gushika Bujumbura college de Saint-Esprit kuki mwahisemo gukina basketball mutahisemo gukina uwundi mukino wumva kuri Saint-Esprit ubona culture yaho yari ya basket hari n'amatrashika tandatu batwigisha basket gusumba izindi mukino urabona umwana akiri muto ubona gukina ruguru basket bayibona niyo football ntari twara umwana wo gukina ari hari donc nuko bira ko kuri Saint-Esprit nka desute de jeu c'est ya electro gato atwagisa gateye gatoyi batwigisha zamwe basket kabufira niho bero kabukwita smash umwana muto umaze kuva muri ugiye muri Dinamo byo matubwiye abakinnyi bakinanye karere ingene yagenze mu mugwa wa Dinamo akandi Dinamo ngo ya muri Dinamo A yego muri karea wagize muri Dinamo A batubwiye makinye igihe gitari gito icyo gihe basketball mu Burundi naho yari imeze gute mu midi yose twese kugira gusa kutuma yari gukomeye cyane yari system mucho ya kenshi bakunda gukina system de zone hariho
nakubwira ico gihe je ndori za ekipe zari zihari ngo mu nyuma hari amakipe yaciye afudika nka Kirira afudika Titof afudika Teachers Video zirafudika muri 83 ni waciye hatangura kuza Runani Umuri n'izindi twanivu yari nziza nuko bagirana hanyuma ico gihe wategetswe kuba uri presi ku matimu ntavyo kunigana urapene ubundi wewe n'umusanga abana benshi bashaka batari presi mu matimu bashaka kugira ama penetration gusa mwari mwatubwiye ko hari igihe mwavuye mu Burundi mwaja kwiga hanze mwarabandanije basket iyo mwari ego narabanabije narakina championnat interuniversitaire nari mu bazungu basha twakina turabira babiri twari kumwe n'umucaje aje hari mu gihugu cyaho byari muri Kremlin nari muri ville yitwa Odessa abateke hanyuma kera yari ndetse mu Soviet muri karere magize mugwa wa Dinamo yego mwamibuka ibihe byiza mwagize muri Dinamo kumva mwakiye igihe bitari ibihe byiza ndabona ko muri 5 twageze kuba tumeze neza vraiment Anka Dinamo ntigera mu y'abaswati ya kabiri ya gatatu ya rege uja mu sico kibanza mugabo nibuka cyo gihe twagize byago Masiro yaciapfa muri 96 nibo cyatangwa kugabanuka ngo icyo gihe vraiment twakina umupira mwiza w'isuku harimo n'abajene urumuna ko abajene bari cyane rwose kuki ni gute mwiyumviye ko hageze ko muhagarika kariyeri y'iki hajyanye kumagara yonyine mubira kubira ati harageze urabyumva donc hariho de mouvement utagishobora bago umupira imbere ugasanga ushaka ahantu hagati cyangwa ko mubivuga ugati o ziza uhagarika hanyuma ariko haza n'abajene bakibasha twateze kubisira abandi kugira ushobora kuja gukora ibindi hanyuma icyo gihe muri nari ndampagarika nari se hari akazi kandorereye hari umuryango waruhemuye mugiye guhagarika kabise abana babiri numva ko ibyo nateza gukora utabiritse umaze guhagarika basketball nk'umukinnyi karere baciye ubandanya gutwara abandanya muri basket cyangwa yacija mu buzima busanzwe icyo gihe hagati muri 2009 nagumye mbandanya nanje muri basketball naciye mba mu secrétaire général wa Club Dinamo kuva muri 2009 gushika muri 2015 hanyuma muri 2000 gushika muri 2001 naragiye muri komisiyo nabaye perezida wa komisiyo tekinike muri FEBABU icyo gihe yatwara perezida ari François Nkengurutse namaze umwaka umwe kubera nasanze ko nabyibaza ko ibibazo byo muri cyanda komisiyo cyanda pam ndabandanya nabaye vice perezida wa federation kuva muri 2011 gushika muri 2016 gushika 2021 nabaye perezida wa federation ya basketball du Burundi ndabana perezida wa komisiyo muri FIFA Afrique du 25 gushika muri 2020 dusubira gato kubona kariyeri yawe wakiniye umugwi wa Dinamo gusa kandi umugwi wakiniye kuri wewe Dinamo ni iki kuri wewe jewe numva ko Dinamo ku bwanje umuryango wa kabiri antwa n'umugwi gasanzwe gushika n'uno munsi umugwi ufise amateka umugwi usanga abantu bose bari hamwe benshi baracika inshuti umuryango wa kabiri kuri jewe gushika n'uno munsi gacari umufana wa Dinamo
sinumufana ndi muri Dinamo donc muri komite après bagita abahoze bari muri club turafise en komite duhuriramwo tuja turavuga ibya Dinamo yose kandi bikenewe. Ego warabaye indongozi imbere ko dushika muri periode y'indongozi warabaye indongozi muri Febabu muri basketball ariko ukiri umukinyi ni igiki kintu wabona novuga ngo ubavuga ati iki kintu kigenda nabi muri basket hamwe noshika ntagira nka bindongozi muri basket no bikosora ikintu jewe nabona no gukora hamwe na umukinyi w'undi kuka agateka abakinyi umukinyi ukamuha agaciro kubera hariho ibyo bagira by'ama muze amarisansi abakinyi bagira ngo club imufise ubuzima bwayo bwose ibyo narabona ko tatezwe ku mukinyi akagira kontra club umwanya w'idemite hanyuma hageze ushatse guhindura ukaja ahandi icyo kintu twarigeze no gushaka kugira syndicat de joueurs y'ikina turi kumwe colonel Andeza Masalidas ayaskirege kora kubera biri mu bibazo byakonze ariko mu nyuma byaratevye gakunda rero abari buri abakinyi babiri barasama lisansi agire imiti kindi yani ahantu dukini ibibuga bimeze nabi umusitino ushobora gushikana n'indongo yo muri kibazo nova nubatse ikibuga gisakara ubwo malheureusement tunashaka gushikana. Ego umaze guhagarika ibyo gukina winjiye muri kariyeri y'uburongozi ndavuga ngo byagenze gute umwaka wa mbere ibihe bya mbere muri kariyeri y'uburongozi byarakoreye igihe afatiye imyaka ya mbere byoroshe urumva natanguye ndi vice president Febabu cyatwara Imana bisaba naronse umwanya wo kumira ukebuke ikintu cyamugora uri perezida wa federation ya n'uburyo kubera uburyo twaronka muri ministere cyari bigoye hagenze ko ikipe isohoka sije gukina hanze karaga cyamutwe basketball ntibabitaho cyane bitaho football uburyo buke bubonetse aja cyo kintu cyaratugoye cyane. Imbere ko tubandanya na kariyeri yo kuba uri mu burongozi dusubire inyuma gato muri kariyeri uri mukinyi muri kariyeri wakinye hano mu Burundi nabahe bajeri bwati aba bajeri irimo marqué muri kariyeri yanje n'abajeri bwati de référence muri époque ya abajeri de référence kuri periode yari mu kibuga afite amatamo yose hanyuma urakina muri Dinamo hanyuma ngiye kuraba abandi muri Dinamo kandi mbanze mbere abanyamuryango twari dufise Claude Direct tutandiriye impeccable anatrete vraiment kuri twashiramwo na Olivier de son frère yari amene akoresha ubwenge bwinshi ati yahaguye ku kibuga ngiye kuraba mwanya Claude nko mu runani hariho ababa yamukido vraiment nawe nyine akwije ibyangombwa ndi wo mu runani hariho Mathias Chius nawe yari umwiza cyane tugiye muri muzinga hariho Iriya hariho Masakanya hariho sinabudonda bose mwareze tugiye muri umubi hariho Atanazi Bizima abanyarwanda yamuki none umunsi yashaje ari mukinyiza cyane bose afisa amatabo tekasi efficace amwe muri bitafukuzo
mu ncamake nabi nako ntereye mu weekend hariho Samba nari ndamenya Samba vraiment yarashobora gutsinda ikipe wenyine amaboko defensive offensive rero birakeneye cyane kuza mu mupira gutera twiruke Samba duze mu kirere acatera imbere abandi babagiye kera umuntu uvuga ati uwo muntu niwe muntu wa mbere yafashije gusumba abandi muri kariyeri yawe ukiri mukinnyi umuntu wa mbere yabintumye munda basket ndanayitera imbere kuri centre system na gatoyi kuri centre system twagusoma tumwe yarabivuze mu ruhara hanyuma ndagira n'amahirwe ubundi yitwa yari kuri centre system yitwa Gaspard Mushimana yarabaye na perezida association y'urubyiruko hanyuma rero mbona ndavuga uwa mbere ni Master kandi akoresheje basketball urwaruka rwinshi rw'ibijumba yari afise amasysitemu menshi yaritanga muri basket bakora master nuko akore wa mbere tugaruke muri karere y'uburongozi tuje muri ya periode wari perezida wa federation 2016-2020 2016-2020 mutubwiye nk'abantu batari bwazi muri basket batazi ibintu byagenze mutugirire resume ingene byagenze muri perezida wa federation ndi perezida wa federation kuva 2016 gushika 2021 twatangiye ibintu bimeze cyane bose twarashoboye kuorganiza ama championnat national turaparticipa muri competition hanze narashoboye gushiraho un projet ya solidarité olympique ico gihe ukuntu vyari bimeze nuko ibyo muri 2017 narashoboye kurungika equipe nationale muri Egypte byari byambere yarashaka gushika hariya hanyuma ntibyari byoroshye ico gihe kubera uburyo bwari bugoye yaratugoye gushika aho bahindura liste twatanze bayigabanura tugenda abakinnyi 10 mu coach umwe arbitre international twatwaye n'umuganga umva icyo nibaza ko cyabagiye ciza twashoboye gushikako hanyuma ikindi twarashoboye kugira partenariat twaragize un projet vyerekeye le basket 3 contre 3 y'abana bo mu ndo 21 turashobora kugira partenariat hanyuma turagira amahirwe pour 4 ans barayobora muri la solidarité olympique twiciye muri Seno turaheza rero turagira projet twaramutse abana kabiri muri Afrique du Sud hamwe muri Botswana ibya 3 contre 3 aho harimo abakobwa n'abahungu hanyuma ikindi twashoboye kugira une formation z'aba entraîneur twarize formation zibiri turonse aba-expert bavuye muri FIBA yabaye 2018-2019 twagize aba entraîneur benshi cyane ndabona bose bariko barakorera federation y'Uburundi bariko barakorera Burundi hanyuma ikindi twagize ni gushira abarbitre international hari agent system nshasha yuko bateza kuja kuri platform ya FIBA barashoboye kubikora twari dufise bashoboye kumenya yari Dr Frank Bujeje hanyuma n'ubuye y'abakomiseri FIBA technique FIBA Maniakiza Christian twaragerageza nuko hajemo muri game ngo yashoboye kubandanya yaciye hanyuma ikindi nuko twarashoboye gusubiramo amategeko amasitati ngende gukora FIBA nibaza ko ni mu munsi iyo
grande partie bakoresha bimaze ko umwana tuzaziraza ukajya akana kandi twashyizeho n'imyitantaya incamake n'ibyo. Ego mu ncamake mutubwiye ibyagenze neza, ibyagenze nabi nabyo. Ibyagenze nabi novuga ni uko tubitangura hamwe na nabyo twari twishimye tuti tweza inzobeza manda ari uko twaba twaronse internet de basketball yugaye. Icyo kintu twashoboye gushikako kandi byari byoroshe bisaba uburyo bwinshi. Icyo rero byagenze nabi kirimo. Hanyuma ikindi cyagenze nabi ubwo cyo rero cyo cyari kivuye ku ndongozi za federasiyo, cyari kivuye ku bantu bo hanze bashatse ku icyo bise uko za federasiyo bigaciye mu mategeko. Icyo atumye bitagenze neza. Icyo kintu ngo icyo coco cyari kivuye kuri federasiyo ngabo heureusement harabayeho amfase n'ubushinga y'ijambo arahaguruka baravyemeza abariko ari bashatse kubigira aho bashoboye gushika. Ego bo kuri ico nyene naza ko muri periode ya Kararuza nka perezida wa FEBABU naza ko ari ikintu cyavuzwe cyane indi muri FEBABU cyane cyane mu minsi ya nyuma y'ikintu cyane. Washobora kubitubwira ingene byari bimeze neza neza? Urumva ukuntu byari bimeze no mwabye byavuye kuri perezida wa federasiyo. Hariho bavuga umugwi w'aba perezida b'ama association n'amaklub amahanye bagiye hamwe ngo basinye ikintu cya motion de défiance. Iyo nayo mu mastatut ya federasiyo y'ishami n'umunsi aho yanditswe nk'ibikunde kugira ngo uretse nta nivo zahize rimwe. Ubwo gukora perezida w'amasosiyasiyo ari wagize assemblée générale bazi uburenganzira bwo gukora perezida wa federasiyo ukumukura tugenda gute handika ikete bakandikira le président de la fédération avec un ordre de jour bien précis tuyicire bakwiye ariko mvuga hanyuma kugira assemblée générale kubogoza umuperezida wa federasiyo. Ubwo rero uko byagenze bobo baragiye bariherera akanywa ababo ibyo kete bari nabibonye ku marezo sosiyo nuko niko byagenze kugira ngo mushatse dore duko n'abantu bari babiteguye babigenjeje mutuma ko umwe muri bo yacaringa aho bagiye kumva babigenje n'icyabagenze. Wowe batubwira abari bo kugira ngo tuba dukeneye kubatuma ko mu biganiro nabo tubamenye? Ntunga siniba ndavuga amazina muje kureba muri archive hariho mu bitoro ntiwangarutse ku bya kera. Ego ama kugira ngo muri 2021 naho muve ku burongozi bwa FEBABU ni ikiringo cyari giheze canke byagenze gute? Okay, mu kiringo cyane mu bisanzwe cyari guhera muri 2020 haje rero abo bashaka kugira bagize motion de défiance byaciye bituma ibintu byose muri FEBABU bihagarara. Icyo gihe FIBA Afrique donc biranabizamwo hanyuma na ministere ya jeunesse sports mushatse nanye yarabijemo irambwira ngo ni impe uburongozi abo oni bari barushaka batabicishije mu mategeko ngo amategeko abivuga kiranazira ministere ntishobora gukura perezida wa FEBABU. Yaguye mubona no hejuru muri Sadora nangwa ntoke yo gushaka
konsubiza ubutegetsi biroroshe. Le président de la fédération afise fonction de pouvoir délégataire du ministère ikende terambone de forme ubwira mu cadre wa ministère pereza ubutegetsi hanyuma nawe ubushikiriza ushaka numva ko yashaka kubyubaka kubikora kibare cyane kamakete yabwiye ati Monsieur le Président, tukubuze wa Fédération mu Burundi ni Augustin Karamisa. Atubara yati ziguru undi muntu yari umucanye ni Presidente wa Seno yahabereye umupfasoni w'ijinda ry'ijambo yahaguritse ati periode y'amakuru d'etat yahagaritswe mu Burundi kibaho amategeko gukurwa biciye mu mategeko rero banyakungunga abonye nta kundi bateze gushira inka ishitse ko rero bemera ko mu gihe batanye amatora ari jewe komite y'ubuhande tuyasupervise tuyateguye byatuma ko ya supervision ya ministere hamwe na sena rero agitse amatora bashitse ku usanga abo twara federation contre Mankiza nuko byagenze. Mumaze gusubirirwa na Apotre Jean Paul, hari ikintu muvuga ati iki kintu nari narifuje gukora muri FEBABU, mwarimu yavuze byo kubaka ikibuga n'ibindi, ariko muri iyo periode baba muhavuye hari ikintu uvuga ati iyo bandindira agati ikintu naragikoze? Nani tacho novuga na banguye nta koze ko nivyo nababwina n'ikibuga cyugaye none umunsi bana biracari intambara n'ingorane nivyo nababwiye ivyo twateze gukora twebwe twarabikoze ababwiye cyo vraiment tuno ntaro dufisimo icyo nibyo nakoze icyo nibyo nshitse kuko icyo uze ikibuga cyugaye dikiva ko hajya kuva kuri nzi kuri president de la fédération umugambi w'igihugu. Apotre Jean Paul Manirakiza amaze kubasubirira kuri RTT ya FEBABU, mwakiriye gute ibikorwa yakoze igihe yamaze muri FEBABU? Mubona byagenze gute appréciation yayo? Appréciation yanje vraiment cyigirishije yaramvugo ya ikibazo gucisha hirya no hino si nziza cyane rwose. Agitangura rero yari yagerageje ro niveau iraduga na arakonka amapartenariat na Brarudi, hanyuma na club barashiramo abanyamahanga, spectacle ibirori birabirori ubwo ubonye ukuntu umuntu yagiye kubyitwaramo haragoranye cyane byerekeye n'amakinnyi. Hariho club yagiye kwina muri Barzone Afrique du Sud ari mu twasi nibuka neza bana ukuntu byaheze neza. Hanyuma we hajya iri mu ngo nyine afashe decision yo kudemisiona ukabona ko hari bitagenze neza. Je niko ndabibona. Amaze kudemisiona yarasubiriwe na secrétaire général wiwe, hama harategurwa amatora mu nyuma harajaho komite iriho uno munsi. Mubona gute FEBABU uno munsi ikora gute? Appréciation kuri FEBABU uno munsi? FEBABU uno munsi, komite ya FEBABU uno munsi nta baracari bashasha, ariko umuntu yobanegura ko bose kubera iki babandanije none baracabaneza ko byari bihari. Ngabo jewe icyo mbona barakwiriye ko borabira bakagarukira la jeunesse burundaise, abarundi muri basket bakagabanura abanyamahanga bakina muri Fédération par club. Amatransfert ngo bari bagize hari inama yabaye
uno mwaka nafatiwe yuko abakinnyi b'abanyamahanga batarenga batatu kuri feuille de match, hanyuma babiri mu kibuga n'umwe ari hanze. Aho urumva vyariko biraza, ariko ngo amatwi asubira kandi arasubiye ngo bisabwe nimwe n'abaperezida b'amaklub bamwami ngo bagire abakinnyi batanu, abantu batatu bari mu kibuga abandi bari hanze, bagose muri bya bindi bari bahevye. Hanyuma ikindi mvuga nuko ndahaba kujya ikintu kubera umutware mwiza wisunga amategeko, ugakoresha ayo mategeko naho ushaka abantu bakakwanga bagasubira mugo wisunze amategeko. Aho amategeko ni ikintu gikomeye n'ibyo by'ubutegetsi bwiza ubureza ukayisunga. Ngo usanga uno munsi habaye inama y'Assemblée Générale, ugasanga hari umugwa perezida basabye ngo basubire n'ibyavuye. Bisanzwe ngiye bifashwe na Assemblée Générale. Nta wundi muntu we ashobora kubika atari Assemblée Générale ni aho kuvuze ukabicara ku ruhande uciye impande y'amategeko, bagerageze ingingo zose ufate muri Assemblée Générale bazubahirize bazigendereko bishimira biza. Hanyuma tugasaba n'abo bandi jeunesse burundaise bayisubiza ku kibuga mushyaka nuko nkomeye. Ego nibaza ko ikibazo turangiriza ko mwatubwiye ko mukurikirana cyane nubwo mutari mu Burundi, mukurikirana basketball, mubona basketball mu Burundi igeze kuri niveau imeze gute? Basketball mu Burundi igeze ku rwego rushimishije, ni niveau nziza cyane rwose. Mugabo niyo niveau irimo bigaruka hahandi igizwe n'abanyamahanga. Uburyo rero abana b'u Burundi bakabigiramo uruhara byoryoha gusumba byo naho botereza kugira akarumwe k'international ikomeye, kubera umuvyeyi wa président de la fédération ajejwe guteza imbere le niveau de basketball y'amakipe nationale. Niho bandamubonera abantu bamuha amanota niho bari mu kote hamwe n'aba arbitre international bari mu gihugu, hamwe n'abakomisere FIBA bari mu gihugu, hamwe n'abaentraîneur karishi bari mu gihugu. Niho FIBA imucungira mu indebira kubera umuvyeyi aka Dodo gatoyi narize kuba muri 2017 nabona secrétaire général wa FIBA Alphonse Biri amaze tudiga le niveau basketball mu Burundi igeze neketse ifashe neza cyane barabona uzasanga cyane kimisho le président y'amakwende wese uje kwenda kubadije niveau basketball ya équipe nationale abakobwa n'abahungu bifashe gute wowe no tukudindiriye none yacagira ati yewe mwabaye bavuga by'amazone sente n'abashaka ukubera Egypt itaza ku niveau de club musi bizotsinda Egypt muri équipe nationale niho nzoca nemera ko niveau basketball y'u Burundi bateye imbere uko nuko bari. Ego murakoze, ariko mbere ko turayarakana inyuma muri periode mwatwaye Febabu mwavuze ibyo mwakoze, ariko hari akantu mutakiye ko basketball y'abakobwa icyo gihe mwarayikoze ko cyane basketball y'abakobwa nabene yari kuri n'abahungu hageze ekipe zisohoka hanze nazo nizaragenda ikigera abakobwa zarasohoka ngo hanyuma rero uburyo rero bw'amahugurwa hano bashaka kugenda muri ministere gusaba kubera hasohoke mu ekipe abiri ugasanga ati nitwa n'imuru rero dushaka ekipe ugasanga aho hagiye
y'abahungu abakobwa barayangiye ndavyibuka byarigeze gutera indoro imbere hateze gusohoka kurade y'urunani na ya Costa y'icyo gihe biratera induru turagenda turonse uburyo amakurebe y'ikanyuka gabura uko baronse uburyo biyongereze tugeze aho amahera aboneka y'abahungu kugira ngo yango ndetse twenyene natorika induru kugira twe kunde kubera abakobwa bakira siti batera ufaso n'umukuru w'igihugu barahagurutsa cyane atira na gusaba kuri marizo byoroshe ibintu hatagira uburyo ibintu byose bibaza. Turagushimiye cyane rero ku mwanya mwashoboye kuduha. Namwe nikushimiye uyu munsi mwiza.